Bana b'Imana dusangiye kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije kandi tugeze kuri video ya 17 canke audio ya 17 hanyuma nariko ndababwira ukuntu abantu bari banteranije kwa wara mudamu ya nkunda yitwa Alice yakora muri Hasere. Basi rero uwo muntu hari uwo mudamu yari umunyarwandakazi yakora kuri community kuri service community, akagira rero hari uwundi muntu bari bashigikiranye nyene bakumva ko jewe ntakwiye kubandanya nitwa ngo ndi mukuru w'abagore. Urumva bo baca bumva ko noba ndi mukuru w'abagore mu nkambi, kandi uwo mudamu w'umunyarwandakazi ariko nubwo ari umunyarwandakazi yitwa ko ari umurundikazi, bakavuga ati niwe mukuru w'inkambi w'abadamu ngaho muri Rumasi. Rero Hasere, muri Hasere byarageze aho batuma ko abakoseye bose, abantu bose abakoseye n'abamwenye giti turagenda haraba imishwano muri Hasere, kubera nyene bavuga ati no, Zipora ntashetegerezwa kubandanya ariwe mukuru w'abagore, ati umukuru w'abagore ni naka. Urumva uwo mugore nawe yakora kuri community yari afise umugore yakora w'umutanzania yari amushigikiye, akagira n'ubundi mugabo bakorana nawe yari nka mukuru w'icyo gisata yakoramwo. Rero nabo bari bafise ibyo bahuriye. Rero mugabo je wa mugore ya nkunda yitwa Alice, wewe yari umuntu akomeye, ntiyari n'umutanzania, wakaba bumvise ati nyamara uwe Everine, bamwe urumva harabanzi kwiriye Everine abandi kwizina rya Zipora, ati Everine ntabwo ari umukuru w'abadamu, Everine ni umukuru w'abana, ni umukuru w'abagabo, ni umukuru w'inkambi yose. Tegihe rero harabaye ibintu bidasanzwe, hanyuma biri inama zirahera turataha, mugabo baca batangura guhiga imbindu zose zo kugira babe bonkubita hasi. Buriya Satani n'umuja umuntu w'Imana, ibigeragezo nyene byama biriho. Nibwo rero wa mudamu nibwo rero abo bakora kuri service community, wa mudamu w'umunyarwandakazi ashigikiwe n'umukuru yarayebewe igisata yakoreramwo, bangira inama rero baca babaha amahera abantu bo mu village ya B2, ndumva yo yari B2 canke B gutyo, yari village twahana urubibe. Babaha amahera ngo bagende ngo bazonyagirize, ngo ko namukubandika ngo nabaka ngo amafaranga ngo amajana 200 ngo kugira ngo bazoronke ibitambara vya gatuku. Abantu bamwe barazi gatuku, ababona niki gitambara vya gatuku byasa nk'uko babiha abadamu rero bakabishonesha mu ingutiya canke impuzu z'abana. Abo bantu rero baragiye baja hahandi, kuko bari uwo mugore w'umunyarwandakazi n'uwo wundi bari babapanze baja kuri community nyereti murindire umudamu yunuyu nyimba yitwa Veronica w'umutanzaniyakazi, ati niyaza duca tumubwira yuko mufise ikibazo na wa mudamu Everine. Aje rero baca baramubwira ati Everine yatwanditse yadusabye amahera ibintu basi barandodobereza pe. Noneho rero wa mudamu marababara cavuga ngo azoza guhiga wa mama yitwa Alice. Koko yararondeye wa mudamu yitwa Alice, aramubwira ati urya mudamu Everine naho umukunda ukamupendekeza, ati ni umuntu mubi, yandika abantu basabye amahera. Birakomera rero, kubera uwo mudamu mukuru w'impunzi aje kuri stock atanambonye ntiyagira amahoro. Uwundi munsi rero araza kuri stock, nanje ndagenda ndamubona. Rero igihe cyose namubona naragenda umva ambonye yangwa munda wamenga ni nk'umwana wiwe. Iyumvire nawe umuntu yapfumbatisha amahera
nkasanga yapfumbatishije ibihumbi 5, nkasanga yapfumbatishije inoti y'ibihumbi 10. Bana b'Imana, umva nyene mwiyo nkambi hari nyene Imana yo mwijuru yari yarabanye nanje kweri. Hanyuma ntaranimuka nkiri hahandi muri se ya kabiri, ntaranatwara inda ya wa mwana yanapfuye, bahora baza n'imodoka. Hariho umudamu yitwa Neti, yari umutanzaniyakazi, nawe yari umwe mu bakuru wo kuri stoke, ariko ntiyari afise igiti nk'icyuwo Arise. Nawe yarankundanye n'ukuntu bakaza mu nkambi bakantora n'imodoka muri village, bakanjana kuri stoke, bakamu umuceri, bakashira mu igunira, bakabwira abo bitanye imbara Rodasi, bakashira umuceri mu igunira, bakashiramo n'ubushaza. Kandi umuceri ntabwo wafatwa, ntabwo impunzi bagiye umuceri, ariko bari barigeze kuwutanga. Mugabo wowe bari umuceri ujya bama bajyana gutekera abagwayi kwa muganga, canke guha nyene abantu nyene kwa muganga. N'ubwisaza baba barigeze kuba babutanga, ariko icyo gihe nta bushaza baba batanga. Mugabo jewe bagaca bampa ubushaza n'umuceri. Yewe nukuri hari igihe Bibiliya bugenda babwira abantu badasoma Bibiliya barahomba. Hari igihe muri Bibiliya habamo amajambo usanga kuraba, kuko hari mpora nisoma hamwe y'imikate, bisiga byahora biza kumugemurira imikate n'umutsima. Basi rero urumva ko ubwa mbere bataramunteranya, kurumva yarankunda kabisa. Uwo munsi rero aje kuri stoke, ndagenda ndamubonye aramvugisha Everine, kandi aho nyene wumva ngo twaravugana byasaba ko haba hariho umwinterpreta azaramubwira n'ibyo niko ndamubwira. Ariko abo batanzaniya abandi nk'abo ba Neti n'abandi bamwe na bamwe bo baba bazi Kirundi bazi Kirundi n'icyongereza, bakaduhuza. Hanyuma arambwira ati Everine, numvise ko wewe wakoze ibi n'ibi. Namubwiye ati muvyeyi wanje, nukuri nta kintu na kimwe noronka jenda kwisigura ko, ati uko babikubwiye ntabwo noronka ukuntu ndagusigurira, ati gusa barambeshe. Arambwira ati Everine rero nuku uzuri uragenda neza, ngaha mu nkambi zozo uragenda neza. Ate hanyuma nyene ndababara, ariko kandi nta kundi nari bwa kubigenza ngumaho. Kandi nawene byageze igihe bamwirukana, ntibamwirukanye, baramuhindura ntiyabagikorera mu nkambi. Ariko nyene ntabwo nari nkimwisanzuye ko nkuko byari biri imbere, kubera wa mutanzaniya kazi yitwa Veronica yarashigikiye wa mugore wundi, kandi hakaba hariho n'umuhabara w'uwo mugore w'umunyarwanda kazi nyene bangwaniriza hamwe. Basi ibintu nk'ibyo ndakomeje rero, ndabaye muri iyo nkambi hahandi nari nimukiye, ndakomeza ndahaba. Hanyuma hariho umukoseye yatwara nyankambi, yatwara nya village. Rero jewe haje kugera igihe hariho abantu baraza mu nkambi, baza mu nkambi bakabacirako za brasserie. Rero kandi natwebwe nyene abakoseye, ariko icyo gihe sinari bwabe koseye, nari nkiri sister Mwenyegiti, canke se nari secretary wa ba Mwenyegiti. Ariko nabwo nabone tujana guca imanza z'abantu, tukumvikanisha abantu, bagaca ruswa amahera menshi abantu ntibampeko. Mugabo gusa baciye amahera bakagenda bakagura inyama, ibitoke, inzoga tukanywa. Mugabo njewe ntibampeko ayo mafaranga. Uwo Mwenyegiti na sister wiwe baba baciye, n'abandi bamwe mu bakoseye bari bariyegereje mu babafasha. Ariko hasa hariho abantu nyene Imana dutabare cyane. Nibwo rero nabyo nageze aho byose ndabitana bivamwo ndabiheba.
ca ndicara nditekerereza mu maho. Nyuma rero natoye abana bari baciriwe ko za brasserie yuko ari ba makanaki. Aba bana rero ndababona ahantu baryamye inzara yabarembeje bamerewe nabi. Hariho n'abandi bantu baba imbere zanje nyatwana tukaza bakatugirira nk'igikoma bagasangira nk'igikoma tugaca tugenda kurara imbere yo kwa komanda bibaza ngo bazoteba babaha amakade, ariko bakabakubita na sekirite zikaza. Nyuma rero abana babiri ndabatora. Umwana umwe yitwa Ndorukugize ashobora kuba yari afise nk'imyaka 10, uwundi nawe yitwa Wizeye yari afise nk'imyaka 7. Nyabana ndabitorera ndabwira nabo bahungu baba imbere zanje bari bazi nyabana bava hamwe, bobo bari bafise kandi bamaze igihe no mu nkambi. Hanyuma ndababwira ati reka abana ndabitorere, nta kibazo ndabigumirize. Ndabatora ndabatunga mbashira mu ishure bariga. Noneho nza kugura ikade y'abantu 4 mw'iyo village, na za kade zanje zari zikiri muri ya village ya C2. Nagenda ngiye gutega ntacyo byari bitwaye. Hanyuma sinari bwazimure. Hanyuma ngura ikade y'abantu 4. Iyo kade numva ndayiguze nkaho ndayiguriye abo bana kwizo zirafasha abo bana. Rero hakaba uwo mukose yatwara iyo village yari umukose Imana imbabarire kweri, ariko yari umuntu w'umugome acinyiza abantu mbese nyene. Rero ya kade naragiye ndamwisigura ko ndamubwira yuko nguzi iyo kade ndamuha inoti y'igihumbi, kuko nguzi kade warasororera kose. Ndibuka ko namuhaye 1000. Mugabo ya kade maze kuyitegera kabiri acara yinyaka, wakaca avuga ngo nitega, nawe akaca yitegera. Nkarira nkavuga ariko kweri wewe ntushobora kubona biragira aho biba bibinye nashaka kuhinzuruma gose. Ndaja kwa Mwenyegiti w'inkambi ndamubwira ariko kweri kose naka kabisa Jeff abana b'imfubyi kweri, kandi abantu bose barabizi. Nabaguriye ikade kugira ibafashe, kubera icyo tumva ko nje nagiriye ikigongwa abo bana nabo ngo bagirire ikigongwe ampa amahoro. Mwenyegiti araye barabyinjiramo ku buryo asubiza iyo kade, ariko bikama biri yanyanyashije ibintu nk'ibyo. Haragera igihe rero haraba amatora. Habaye amatora jewe ndiyamamaza, hiyamamaza n'undi mukose yaraho ndihutishije. Hataraba amatora babana harageze igihe nari narabashize mu ishure, umwe yiga mu wa 3 uwundi yatanguye mu wa 2, kandi bari abana bazi ubwenge. Umwe yabaye wa mbere, hari uwari yabaye wa 4, uwundi nawe akaba wa mbere, canke atabaye wa mbere akaba wa 2, uwundi akaba wa 4 canke akaba wa 3, bazi ubwenge kweri. Mugabo haragera igihe barambira ati rero turagushimiye waradufashije, mugabo twarumvise iwacu bava muri Kamaramagambo ati iwacu harazije amahoro, ati nta ntambara ikihari tugomba gutaha. Ndababwira kubera iki mutashe kandi nabakunda mwagira ngo yango tuzotaha. Ndibuka abo bana nari ntunze n'udukwavu nyene, hari igihe bahirira udukwavu twanje nuko. Hanyuma babana ndabaha intuzeya, ndabaha imbati, ndabatekerera imbati, ndabaha n'amafaranga. Ndababwira ati rero nimwazogera i Burundi muzokwige ntimuze muhagarike kwiga. Barabinyemerera, tego nitwagera i Burundi tuzokwiga nta kibazo. Gusa naze kumva barageze i Burundi
ko ako kari kitwa Wizeye gatoya ngo kaciye gasanga se na nyina bose barapfuye. Narababaye ndavuga ntese yo kwigumanira nanje ibintu nk'ivyo. Hanyuma abana b'Imana intahe yanje hari ibintu mba numva umenga novuga ariko nkabone no kwihutisha intahe ariko navyo nzobicisha mu kindi gihe. Basi rero niho babana rero baratashe nyene baratashe ngumaho. Hanyuma rero nabo bana igihe ntari bwabatore hari ibindi bintu numva nipfuje kuvuga. Ahantu naba aha ni muri B3 nari narimukiye mukeba wanje baje kugirira imbinu n'abasinzi n'ubundi muntu ntabyonzi baza guhiga abantu bashobora kumpasumu. Hanyuma baraja ku mudamu umwe baramwinginga ko bomuha ibintu ngo azozane mu nkono yanje. Mana nukuri nubu ntabwo ndiko ndatanga intara mukeba wanje haraza ugume yumva amahoro je ndiko ndatanga intara nkuko byagenda kandi ikeba igihe cyose sigiza kandi je ujya mukeba wanje byose yagira nubu nama ndambarara imbere y'Imana nkavuga nti Imana ibyo twagiraniye na mukebanje twarasabanye imbabazi uzokomeze utubabarire kandi uzoduhe gutaha ubwami bw'ijuru. Mukeba wanje ibyo yagira ryari shavuge uko nari narakoze amakosa urumva nari naramutwaye umugabo. Rero nari mukirumva yarazi ko umugabo kandi koko iyo jewe ntiyagarara ko umugabo ntiyari kumpeba yari kongera tukiyunga. Narababwiye hamwe byari byagezaho ashaka ko ndamuhonga ngo dusubirane. Rero araca ku mudamu umwe uwo mudamu ngo jewe ngo sinokwica umuntu ngo je sinokwica baramubwira ati ngwaye amafaranga turaguha amafaranga ugenda ibi bintu bijane mu nzu ya Zipora ubishire mu nkono yiwe canke mu mazi yiwe Zipora n'urya mwana wiwe bagapfa tuzoca tuguha aya naya aranga yanse baca ku wundi mudamu araho kandi uwo mudamu yahavuye abana muramukazanje nyene ibintu nk'ibyo. Yari umudamu rero nawe twakorana ariko twaje gukorana nyuma yarakora kwa muganga. Hanyuma baramubwira ati rero nakawe twaramenye neza wewe niwe ugera mu nzu kwa Zipora tora bamuzaniye nyimba ari inoti y'ibihumbi 10 nyimba y'ibihumbi 70 ngahe kandi bana b'Imana inoti y'ibihumbi 10 y'amatanzania yaramahera menshi cyane. Ngo bamuzaniye amafaranga sinibuka nyimba byari ibihumbi 10 ariko birenga baramuhe mwereka ati tora aya mafaranga bifate mu ntoke utore n'uyu muti ubujane mu nkono ya Zipora uterereye Zipora n'ujya mwana wiwe bagapfa aya yose ubona dufise tuzoca tuyaguha ariko Zipora apfe. Nyamudamu ngo reka ngo jewe n'ukuri ngo Imana ngo murondera abandi bantu mu bituma ngo jewe ngo sinobyubahuka ngo je sinokwica umuntu baramuvumagura wakajujura asa amafaranga ibiki nawe aravuga ati je sishobora gutora ayo mafaranga sishobora. Nubwo rero nyamudamu ntabwo yari buhutaza mu maso yanje ngo ambwire ati buryasha bagomba kugukorera ikibi ukuntu oya. Wewe yarabimbwiye ukuntu akambira ngo Zipora ngo burya wowe abantu ntibagukunda Zipora ngo ntibagukunda ngo Zipora ngo uzoze uracuricunga shana umwana wawe ngo ntimuzoze murajyaho umubonye hose ngo uzoze uracunga umwana wawe ngo Zipora ngo uzoze uricunga ngo ntuzogire ngo umuntu yinjira mu nzu yawe ngo nukuri ngo ni waraba nabi bazokwica. Mvira ibi bintu ari kumbwira nibiki mbese nk'ubwenge yarafise n'Imana itashaka ko mpfa mu by'ukuri ndumva ko muri jewe narababwiye kuva kera ko naho nanyumva ijwi rimbwira
narababwiye igihe nari muri gitare ko numvise n'umuntu ansuguma nkura mu bantu bagomba kunyica, nkumva ijwi rimbwira ati ugabe ugomba gupfa. Murazi ikintu naciye nkora, nari ifise amahera kabisa, naciye mbumbisha amatafari mu fururizo, kuko yarambwiye ati ntiyagire umuntu azoza arinjira mu nzu yawe ngo aje kurahura canke aje kugira iki. Naciye mbumbisha amatafari mu fururizo, nja nongera kwinyuma inzu, nongerako inzu y'igipande k'ishitingi y'amatafari ipfunganye neza. Rero ngaha akaba muri saro, winjiye aha akaba ari muri saro, ugaca winjira hano ku cyumba, ngaha akaba hari cyumba ndyamamo. Inyuma yanzu nongerako yari inzu ntekamwo, murazi nyene n'ibintu by'imbabura ntavyo, ariko jewe mu nkambi naratetse no kumbabura. Rero akaba ariyo nteka, akaba mvuye kuvoma ariyo shikiza amazi. Uje kurahura ntiwashobora kwinjira ngo winjire mu nzu wanje kurahura, oya, uje kurahura warampa nkagenda nkakurahurira, hanyuma ukagenda. Nta muntu nawe washobora kwinjira, warinjira mugani ntiwashobora kurengana ngaha muri saro. Rero kunyica bampaye sumu mu ndya canke mu mazi byari ikibazo, ntibyari kuborohera. Nyimba baragerageje no gutuma abandi, urumva ibyo byovye ntibyari gukunda. Uwo mu mama yari yamaze kuncira gace, basi cambaho rero mu iyo nkambuko. Rero harageze igihe nyene ndatunga n'udukwavu, niyo ndabyibutse, sinari nkibyibuka, ahubwo ndabyibukijwe n'ukuntu naje gutunga babana. Iyo nzu narayongeyeko inzi nabo ko aho baryama, hanyuma n'ukuntu bahora bahira utwatsi tw'utwo dukwavu twari dutunze, kandi dushatse kurya inyama, ubukwavu burororoka, twibagira udukwavu. Basi rero urumva ko urwo rwari urupfu rumpushije. Imana idutabare cyane. Uwo muramukazanje yavuye aba muramukazanje gusa n'ibintu birebire, ariko uyo mumama aramburira, kandi icyo gihe n'umugabo yahavuye amutora yitwa ko ari musazanje nyine mu miryango. Ntiyari bwaze no mu nkambi, sinari nzi ko byabaye birebire. Uwo mudamu kweri yaramburiye, ndaguma ndabaho mu nkambi, ariko fisi ibigeragezo, bana b'Imana, fisi ibigeragezo. Nubwo rero niho rero wamukoseye yahora twari iyo village, byagezaho hageraho aba muri hasere bavuga abantu ko bo kwiyamamaza hakazoba amatora. Rero jewe kwanza mwanditse inyuma n'ubundi ntaratorwa, ntarabakoze, ego ntarabasista kose, ntarabasista kose muri iyo village. Nabwo rero haje kugera ikindi gihe abantu badupangira kutwica, jewe rero bakanyagiriza ko ndi umututsikazi. Hariho n'ubundi muhana w'umugabo yitwa Bosco, n'ubundi muhana w'umugabo yitwa Rukera. Uwo Rukera yaba kujya 17 kujya 18, je naba kujya 19, ubundi muntu yaba kujya 10 kujya 20. Nabwo abantu rero baripanga ngo bazotwice, ngo turabatutsi. Baragenda barapanga iyo mipango, jewe bakavuga ngo bakanyagiriza ngo ndirata. Kandi urumva ko mu nkambi jewe nta bintu by'imigambwe nari najamo canke nari nkinarimwo. Gusa urumva shitani nyene yari yarabakukiye, ibaja mw'iyo village nyene abantu bipanga kuzotugirira ikibi. Noneho rero abana b'Imana
ukora ikiza ukagisanga imbere, wakora ikibi nacyo ukagisanga imbere, nicyo kimwe. Kubera babana nari naratunze barageze aho bakamwitahira. Umwe mu bantu muri abo bantu bariko baragira imigambi yo kutwica, yari umusore. Muri abo harimo abagabo, harimo n'abasore bariko barapanga imigambi yo kutwica. Noneho umusore arabyumva, mugabo nyene atangura kwibaza ukuntu yozomburira yonkiriza ubuzima. Reka tugeze hodi aha, ariko turacyabandanya.